Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushima Imana kuko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, nkuko mubibona turi abakenyezi twambaye ibitenge. Ni le 8 mars. Mbanze nifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose bako baraturaba. Nizeye ko umunsi wanyu meze neza, uko biri kose byose byama bigenda neza, ngira ngo naho byo bitagenda neza ejo ni heza. Uno munsi bitameze neza ejo n'undi munsi. So, ndi kuri Van Beach. Uno munsi rero nashitse ngaha hasanzwe haza kubera ibirori. Uno munsi rero ngira mbanze nkorane n'abakenyezi. Hakorera abakenyezi benshi mugabo nahereye kuri aho kugira ngo dushobore kuganira. Murabona ko abakenyezi beza baberewe bashajije. Ndabaha ikaze bitondora abaturamutse. Tuhere. Ni sawa. Fata kwita yiduze mikro vuge Ni sawa tunaje nitwa Butoye Francine nkaba nkora nga muri Van Beach. Yego mwagize neza kuza kudutembera muri Van Beach. Yego ni musi mukuru wa mama urabona ko bimeze neza mama barasharije nuko rero ana ko muri salon wagiye waberewe neza. Umusi mukuru meze neza none. Yego Kumenga none wati utinya rigana abajyanye bakura abanganye cyo kimwe n'abajya bose mu minyera. Umbwiye ngo nyibutsa akazina nitwa Butoye Francine. Okay, nawe madam. Jeni twarema na Jeannette. Nkaba nkora muri Vane. Nkaba nkora akazi nyene k'isuku. Okay. Nkaba ndi umumama. Ko abana babiri. Ni sawa. Nani? Jeni twanayimana Anita. Nkaba ndi umukozi wa Van Beach. Jejo gisata c'igikoni cuisine. Ubunye aga speciality kawe nakayana. Hamwe umuntu apfunguye ngavuga ati iyi special akukuba ko ni nakaya bikoze. Amafiriti yose bafungura kuri Van, igitoki, amafiriti y'ibiraya, pomme sautée, byose ni je ndabitegura. Okay. Mama nawe? Kizina cyitwa Maria. Ongereza kajwi. Izina ryanjye nitwa Maria Bukuru. Njejwe isuku mu byo gukubura no gukoropa. Urabona aha turi nje ndahajeje. Urabona ingene hashajije. Nibaza ko atabucafu uhabona. Nta gacafu na kamwe kahari kabisa. Niko kadijejwe rero ngaha turi. Okay. Mbona mwese uno munsi mwambaye co kimwe muri Van Beach. Kubera iki mwahisemo kwambara co kimwe mwese? Ni ciyumviro cyavuye kuri mwebwe, cyavuye ku babosi banyu, byavuye he? Ni ciyumviro cyavuye kuri twebwe. Kubera twabonye ko ari umunsi mukuru w'abakenyezi. Nico gituma natwe twaciye dutora ko natwe twokwinjira muri iyo groupe y'abakenyezi kuko natwe dusanze turi abakenyezi. Tuberwe nk'abandi. Okay, biroroshe kuba umukenyezi. Yego biroroshe sana. Biroroshe kuba umukenyezi kandi biraryoshye. Biraryoshye. Ko bico wishimira cyane kuba umukenyezi n'iki? Icyambere nuko mfise abana. Ariko n'abagabo baragira abana. Uwo mugira gute? None umwana waramwibyaranye. Twaramubyaranye n'umugabo. None wumva ko n'abagabo bafise abana. Urumva nanje nakubajije ikintu wishimira cyane kuba uri umukenyezi gusumba umugabo adashobora kuba afise n'igiki. Okay, nta n'umwe ashobora kuronka ikintu ubu yishimira cyane kuba uri umukenyezi n'iki? Je cyambere nishimira kuba umukenyezi. Icyambere kwanza nishimira nakazi kanje. Akazi kanje ndagakunda sana kuko niko gatuma nyene no mu makavye na ubu nta muntu akingaya kubera akazi. Kubera ufise akazi no kuvuga kera utararonka akazi wari ukengeretse wari wicaye muhira bisigura yuko ata muntu ndamushimira sana bosi wanje Imana igumu mu mugisha. Okay. Mama umunsi mukuru w'abakenyezi wamye uhimbazwa ngaha mu Burundi nibaza ko ari wewe uri mukuru kudusumba ngaho no munsi. Umunsi mukuru wamye uhimbazwa? Oya. Uyu munsi mukuru ntabwo wamye uhimbazwa kandi si mu Burundi gusa. N'isi yose. Si kuvuga ngo bamye bawuhimbaza. Ni ibintu byaje mu minsi yahera nuko ntibuka umwaka gusa kuko nakurikiranye. Ariko nuko nzi kuko mu buzima nabayemo mu minsi igihe nabaye sinigeze mbona uyu munsi mukuru bawuhimbaza.
ubona none bikenewe ko uwo munsi uhimbazwa canke byari kwigumira nk'uko birakenewe kubera ko kera urabona kare abakenyezi barakandamizwa yego nta mukenyezi yari afise ijambo imbere y'abandi umukenyezi yama ari mu nzu iminsi yose umukenyezi yama ari uwo mu kigo yama ari uwo ku mashiga yama ari uwo gukora ibikorwa byo mu nzu iminsi yose abakenyezi badufata nk'uko tudashoboye ariko ubu uhereye ku witwa umukenyezi gushika ku witwa umwigeme atarubaka bose barashoboye harimwo abamekanisi harimwo abashoferi no kuvuga ko bose ubunye byose barabikora ushika uno munsi kwanza mbere ntangoye no gukeza bose wacu yarasizeho igisata cyo guteza imbere abakenyezi cagute yarabahaye akazi mu vyerekeye gutwara imodoka ababishoboye mu vyerekeye kuba abakonvoyeri ababishoboye natwe abajejwe isuku turashikirwa urubu rero uyu munsi mukuru w'abakenyezi ntiwigeze uhimbazwa ntiwanihimbazwa kuva kera ni ibintu bije vuba kubera ko abakenyezi baragiye hamwe baritegereza barabona bati twebwe natwe gushika uno munsi reka ramwene twokwiyungunganya twokwiga twogira urunani tuve muri aka gasuzuguro mumufatiye ku kazi mukora nibihe bintu bibagora cyane mubona muti nukuri naho tuza turahimbaza uyu munsi mu mwaka uza twohindura canke ico dufasha kugira ngo dushike imbere cyane ico bari nyike nkawe duhereye kuri wewe ikitugoye nukumwere ibintu biguma biduga ku munsi ku munsi yego biguma biduga wowe wosaba yuko nkuba ari ico wikorera ko nko mu mwaka uza duhimbaje Louis Marse yindi twoza tuvuga tuti gicarahindutse n'ikihe cane wifuza ko coba carahindutse ivyo vyuko ibintu bihinduka ibiciro bigabanuke nawe Gamada oya mu bisanzwe icyo nyene bigabanuka kuko urabona mu bisanzwe ibintu byose byaraduze wabazi igitenge bakakubwira ati igitenge bagura 200 bakubwira 30 50 ukaca wiyumvira ati ni menshi wowe ufise abana bane mu bisanzwe ukaca wiyumvira n'irasiyo biragoye none ko ubunye gukorera muri bene ubu buzi muri abapfasoni murubatse mwese gukorera muri ubu buzi muri abapfasoni mwese biroroshe abashinga ntaye banyu barabyakira barabafasha barabyakira ko mukorera mu bubari mugataha mw'ijoro rwose amasaha yitereye ni ukuri barabyakira neza yego ni ukuri kandi bameze neza pe banzi ko ari akazi ikintu cyose mwumvikanye n'umugabo biragenda neza nizere yuko nanje muza kuntumira nanje ngasoma mu mwanya dushobora kuganira n'abandi kugira ntidutware umwanya munini yandabareke mugire umunsi mukuru mwiza kandi urakoze nawe akajambo kanyuma nyane mubwire urakoze kuza kutugendera ariko rero nka mwebwe mukunda urabona muradushikanira amajwi kure gerageze murambwire muza muratuvugira kugira ngo ibiciro bigabanuke nk'ubu nka jewe ntakubesha amahera mpembwa ngaha araherera mw'ibarabara kubera amahera igiciro ca bisi caduze kandi amabisi n'ubu vyashe aherera mw'ibarabara ugeze mu rugo ugasanga bya biharage navyo byaraduze niko bakunda nyene rero nka mwebwe mushika kure ivyo muradushikiriza ibibazo sawa batujane nawe amen merci nawe ikintu je nashaka kurangiza nashaka mvuge nk'abakenyezi canke mama baba badafise abagabo kuko je ndi umumama ntafise umugabo frere ndetse abantu 8 umumama aretse abantu 8 babiri mfise abana babiri imbwa n'abantu ndetse n'abantu 8 gusa umukenyezi ubu yokwiyemera akiha agaciro niyande mw'ibarabara ngo bamusinyara abagabo ngo kubera ubuzima urashobora kurondeza amaboko ingufu zawe Imana yaguhaye jewe vraiment naraje kurondera akazi ngaha nagatanguye akazi k'ubugede nkikorera amabuye nkikorera imicanga gushika naho bosi amaka kazi vraiment arampaye aka kazi ndamushimira cyambere ngo abana banje barafungura neza aho bahora bakunda gusega bakabakubita ku maboko nta muntu akimukubita ku maboko kuko umwana wanje gusa arafungura mwijoro agafungura n'amahera y'ishuri ubu ndabarihira kandi vraiment abana bariga neza
mwageze mu wa kane undi ari mu wa kabiri ni ukuri ndamushimira umubyeyi wacu ndeka tubane imana imuhezagire igume imwongera umugisha imuha inguvu imuha kuramba icyo nicyo nashaka kurangirizaho amen amen ukuri nanjye ndashimira imana bosi wacu vrema ahantu hari n'ukuri imana ishikare kumuzigama ijoro n'umurango ndashimira n'ukuri nanjye yarampaye akazi mfise abana bane uwa mbere yiga mu wa gatandatu uwa kabiri yiga mu wa kane uwa gatatu yiga mu wa kabiri urumva byose amara yose y'amakaye kandi byose biva ngaha icyo cyose ndagishimira imana ndashimira na bosi wacu urumva namvise umugabo turabifashamwo kandi natwe najewe ndashima n'ukuri ngene mwatugendeye kandi nejo muze mugaruke kandi imana ibaheze amen amen nuko tuvuye muri service yabo mu gikoni y'abakora isuku ubu naho ngeze muri service y'abaserva ego murabibona bambaye ama uniforme murabyumva uno musi tuza kunywa turyohewe sivyo nawe bonne fête mwese muraberewe cyane murashaka kutugirira aga presentation gatoya nitwa Nadia nkaba ndi umuserveuse kuri Van Beach nkaba ndi umama w'umwana umwe okay nanje nitwa Ornella nkaba ndi umuserveuse ngaha kuri Van Beach nkaba ndi umwigeme okay nitwa Lista Chansa Mukiza nkaba ndi umuserveuse ngaha nyene kuri Van Beach okay nitwa Josette ndi umuserveuse ngaha ndi umumama w'umwana umwe okay Je m'appelle Princia, je suis serveuse ici au Van Beach et je suis encore célibataire. T'es burundaise ou quoi? T'es pas burundaise, t'es congolaise? nanje nitwa Kaze Karen Maureen ndi umuserveuse wo kuri Van Beach. Okay, muri mwese ninde amaze umwanya munini cyane akora muri aka kazi k'ubuserveuse? Wewe watanguriye ngaha? Okay. Biroroshe twese dusa nk'abagiye rimwe mwese ushobora mwatanguriye kuba hamwe. turushanya nk'ukwezi Okay. Biroroshe uyu munsi wa Louis Mars kuri mwebwe muwiyumvira ko gute? Umwe wese ambwire mu majambo make Louis Mars kuri we awufata gute? Hagire ubutangura? Jewe Louis Mars ndayifata nk'umunsi mukuru w'abakenyezi kandi nakaryo twaronse twebwe abakenyezi benshi bataronse. Okay. Ego kubera tuzi ko ari abagabo misi yose bama bafise ibintu byinshi natwebwe twarashikiriwe turashima rero. Okay. Ego Et toi alors? C'est une journée qui est respectueuse et j'aime vraiment. T'aimes Et cette j'espère journée? cette journée. Ok. Donc tu fêtes à chaque année, tu fêtes le 8 mars. Ouais, je fête chaque année. Ok. Et toi alors? Josette, now. nje nta numva atabyinshi nabivuga kuko nakuze numva ngo Louis Mars ni umunsi mukuru w'abakenyezi cyangwa ndabikuriramo uko nyene ubundi twe tumenyereye hari ngo kwibuka abami iki rero natwe baca baraduha umwanya ati namwe murashikiriwe. Namwe muri mubanga. Nimwize nyene bavutse Louis Mars yategeza kuba umunsi ukomeye kubera hari inigalite nyene hari ukutangana umva wari ukenewe Donc byari bikenewe. Mwese niko mubyumva. Okay. Okay, biroroshe kuba umumama none. Mbajije aba baraba mama kuba umumama ukora akazi ko nk'aka ko kuba umuserveuse. ntivyoroshe mugabo turabona n'intambamizi zimwe mugabo biravana n'uko umuntu avyakira. Hari benshi batabibona ko twe tubibona ariko uyu munsi tuba tubona ko twe bikenewe. Uyu munsi ndashobora kuri iki kintu umugabo wanje atakimpaye ndashobora kuri ikintu umwana wanje nzi gisaba umugabo wanje donc ndabona valeur y'aka kazi mfise. Donc Louis Mars kuri jewe uyu munsi udasanzwe umunsi wari wagateka k'umukenyezi uyu munsi turaserukana kanaka hari mu dushobora gukora kare vako gukora abagabo mu gubu ubona byose tubikora akazi k'abagore. Nawe n'uyabwiye ngo ni umumama. Biroroshe kuba muri umumama ukora akazi nk'aka cyane uwo muri kumwe uko abyumva mubyumvikana igihe usanga ari umuntu yiyohereza mu mutwe kandi bivaye sinzi jewe nka jewe giti ciwanje biranyorohera cyane sibyo ntitubana n'umugabo ariko biranyorohera nk'ubunye ndamusaba ati
no munsi ndaza guteba sinzi ko umwana waza kumutura mukirwa kabete nta kibazo. Okay, donc barabitahura abagabo banyu mwebwe barabitahura ariko murabizi ko hari ababa bafise abagabo batavyakira co kimwe. Okay, reka nitwoja kuri ivyo tuvuze muri rusange muri mwese aka kazi k'ubuserveuse murabizi yuko donc abantu ntibavyakira kumwe nk'uko yari ariko arabivuga hariho abafatwa nk'uko batari bategerezwa gufatwa no kuri mwebwe n'izihe ntambamye muhura nazo cane muri bene aka kazi mukora? Je giti canje ndemazemo igihe kinini nakoze ahantu henshi hatandukanye. Je kintu navuga twahuye naco abantu benshi baradusuzugura kandi baradufata uko tutari. Hari abo bitwa hari umuntu yigize kuntunga ngo ndimara bivanye naho nakantu nakora hariho VIP ukabaho n'ahandi muri sembe. Rero je nakora muri VIP rero wo hanze muri sembe hagize umuntu ababaza baca bambwira ngo genda hariya muri VIP ngo uvuge ngo nabagiye abakobwa ngo baba bari agent kugira ngo ariho ushaka watahana cyane. Je ndababwira ati twebwe nubwo bakurungitse twese dukora akazi kamwe ariko mu kazi ntakutana n'abakiriya twe dukora kubaserva turafata neza muri ngaha. Yego yere je cyo kintu cyarankomerekeje cyane. Okay, pole sana. Yego abandi nabo nta wundi aragira ikibazo ahura naco muri bene ubwo buryo jean canke ingorane iyo ari yose muri aka kazi intambamye muhura nazo? nzobura ni ibintu nk'uko nyine gusuzugurana ugabagirirwa dutoreye amaplato gusa niko bataraba barabibona ko hari abantu nk'abantu benshi bamutse kucana batubwira ko akazi mukora ngaha twebwe badusinzuka twerose ko akajya akazi ifu rero ko babitahura n'akazi nk'ubundi umvise ko nta mama akora yo papa tunzi imiganda. Yego ariko murabizi yuko tutirengagije hariho n'abigeme bakora muri ubu buzi batwara abagabo b'abandi ndabeshe none murabizi umugabo agenda yogiye nubwo n'uso aramuhamagara umugabo agenda yogiye nibaza umva ubu bari buri muri quartier ubwo bari rero nibaza ko ariho hari abo bantu ko ngaha ibyo bintu ntabyo wokora ko twe ngaha itandukaniro itandukaniro rihari ngaha nije nibaza yuko aba bagenda urumva ukora mu kabare hariya muri quartier nibaza yuko ateza gusaba akantu ngaho uzogomba binabirabe abantu bakorayo hari itandukaniro rinini n'abakora kubera mwe mukora muri VIP hano kuvuga ngo muri VIP hari umuntu aba agiye gukora akazi nyene gusa mugabo hariho n'abandi baba bagiye kuvuga ati cengiye kurondera par exemple nka je ati cengiye kurondera ubuyi bw'umwana mbwiye papa wazoba yabuze je ndashobora kurondera bakama igihumbi mugana koreye. Amapurpwa hariho abandi nabo banka kwakira abantu ngo kubera batabahaye amapurpwa umva ntibanka kwakira urabizi ko bibavuga ugasanga ngo urabonye table iraje ushaka ukamubonera hari ukavuga uti bajya abantu mugabo ntireka kuja kumwakira uragenda ukamwakira mugura abwira mugenzi wawe niryo table ndayigiye kumugabo ndazi nanacuza gukuraho tugenda rero washimura mugabo gatwaye mugabo urumva uritwenge hariho n'abandi usanga nyene gusa muri akazi kacu naho yoba ari umufito uramwakira ko ntuza kuvuga kwa boss ngo ujya dufite uramwakira rero ntoki umuzizi ico gihumba kandi ari mufito uzi ko yari kunyanganije kandi bisenge kandi uzi neza umwakira kandi ukanamutwengera. Okay, so kugira ngo ndabaribere mugende tuhave tuca twunguruza niki donc turi le 8 mars yo muri 2024 ariko uyu munsi mwami uhimbazwa ni ikihe kintu mwifuza yuko cohinduka nk'ubu tugereranije nk'ubu mu Burundi muki twogerageza kuba mu mwaka uza muri 2024 muri 2025 tuze tuvuke tuti vraiment uno munsi umukenyezi naho tuza umva hari abantu usanga ngenga hano ko nabasanze ku kazi ari umuntu usanga ahimbaza lo 8 mars gusa atakintu na kimwe avuga ati mbega mu mwaka weze narihe navuye he nagiye he ngeze he mwe kuri mwebwe mubona twohindura gute umukenyezi yo kwiyumvira gute kugira ngo atere imbere tureke kuguma tuvuga gusa turashoboye mugabo twateye imbere dushobora kuba twubaka nk'amazu manini bakavuga ati bana nk'ubu umuposi wanyu yitwa Ndeka tukaza tubona nko mu mwaka uza dufite umuposi yitwa Jose Tatiana Jean Tatiana pako bamugenye mugabo ko afise entreprise yiwe nini ya cyane nk'uko kwa Ndeka koko iki
je nibaza ikintu twokora byose biva hasi kandi twese dusa amaboko dusa amaguru je nibaza ko twahaguruka twebwe abakenyezi tugakora n'amaboko Imana yaduhaye kugira ngo tuze dushike nk'ibya papa wacu reka tubane kuri watsura mu kandi pesa kugira natwe tuze tugire kuri iyo nivo yiwe basi nubwo tutogera kuri ubu ubwo tugira ati je ndafise akantu muri quartier kabutike w'imarse ntiyagera tukuramo 50,000 soke n'abagenzi cyane nambara agatenge kameze neza Voilà. Nawe 2024 nifuza ko agateka k'umukenyezi ko kubahirizwa uyu munsi turabona abakenyezi benshi bahohotewe harabo tubona bashiwe amaboko aho tunafashe ukundi bitandukanye c'est vrai uyu munsi turaryohewe tuko turaserwa iyi journée mugabo n'abandi bababaye bari mu marira menshi kuko turifuza ko natwe ubwa dutera imbere guhaguruka twese tugakora ntidusuzugura akazi kanaka abantu benshi bitwege basuzugura akazi akasino gakora ariko bose bahereye hasi kugira umunsi bashike kure. Okay. Ubundi afite icyo yovuga naturazi ikintu novuga ku gateka kazina muntu w'umukenyezi novuga ko abandi babivuze nuko twohaguruka tugasenyera ku mugozi umwe tugakorera hamwe tukankana twebwe ubwacu hariyo abakenyezi benshi bisuzugura ko ntacyo dushoboye mugabo turashoboye reka mvuge ko aka kazi kacu uno munsi hariyo abantu basuzugura akazi kacu kajya akazi je ntako nokora mugangira ndakubwire ko hariyo abalisansiyo uno munsi bariko bararondera aka kazi kuko hanze nibwo buzi benshi bakora ubunyene aka kazi kacu kararyoshe iyo ugakoze uvuga ati ndafise intumbero kanaka ashaka gushikako numva ari byo novuga nuko twohaguruka tugasenyera ku mugozi umwe tugahaguruka tukabona ko dushoboye ataco tunanira kuko abagore turashoboye uno munsi nimba uyu munsi mukuru wa Louis Mars ubaye nuko hariyo abakenyezi bamwe bahagurutse baravuga ati kubera iki twebwe barasaba muri leta turashoboye hama Louis Mars twayiro. Ok, merci beaucoup. Je vais demander à l'étrangère là, un mot pour donc dans votre pays il y a la guerre, donc un mot pour les femmes qui se trouvent là-bas. Un mot pour les femmes, il faut être forte, battante aussi, parce que c'est la vie. On passe dans beaucoup de choses, de difficultés même, il faut être forte. Comme une femme, il faut être forte. Et donner à vous, il faut vous donner une valeur. Mwe mama mwiririye show nkubu mugira muje kurya show yabure abandi barya kumanya menshi mwera mugiye muri show yabure ariko mu bajya show tubaha show kuko turabanyezeza tubashikira inzoti no muryohe muryohewe akaryo ko guhimbaza n'abandi bafasoni ego ngaha hariyo bahanzi batashoboye kubona ku karyo ubwo uno munsi batwiyumviriye mu kazi wacu umubosi wanyu vraiment bose bagura bavuga umubosi ndeka je nawe urumva je ntarampa akazi mugabo aramaze guha akazi benshi kandi bagenzi kandi ni twashaka tumushimira ahantu ari hose yumve ko tumusengera kandi tumushimira kuko yaragateka yarahayabuzi abakenyezi cyane muri Van Transport abakonvoye benshi n'abakobwa natwe ngaha turi benshi nukuri turamushimira kandi turamusengera Imana ibandanye imuhezagira Imana imuhezagire turamusengera umubosi wacu ahantu ari ndazi neza araryohewe kubera iki ni umuntu umubosi muri bake yahaye abakobwa akazi arahagurutsa abakenyezi genda mukore namwe murashoboye Imana imuhezagira ahantu ari Jesse nyene no bivuga mwese muriko murabivuga ubenga mufite amosozi mu maso no muri wogira ngo yaravugaye n'umuntu yashyizeho Louis Mars kuko umuntu yitaba abadamu mwumva murenze uyundi munsi ninagaruka nganzo banje kumviriza amatemonyage yanyu ibyo mugenda muravuga kuko yabakoreye sibyo nzogaruka nzorongera ntitwabivuga ngo tubimaze muzogerageza ntaco muzovuga bike bike ndabashimiye cyane rero muryoherwe cyane akazi keza kandi mubandanye mwakira abantu neza naho
umuntu ataba afise pouvoir muzoze muramwakira kandi muryohewe ego sawa rero mwese mwatwumvirije kugira ngo mwavyumvise nk'uko bagiye barabivuga hariho abakenyezi muri uyu mwanya tuko turavuga batamerewe neza donc hariho abamerewe neza hariho abo vyanse hariho abo vyakunze hariho abababaye hariho ubuzima butamereye neza nk'uko twako turabivuga nk'abari mu ntambara hari intambara mu bihugu byinshi bitandukanye rero umukama Imana bibuke abafashe kugira ngo mu mwaka uza namwe muze muhimbaze muryohewe cyo kimwe n'uko twese tugewe ngaha abatararonka ubuzi mwicaye muriko murasenga Imana ububahe abatararonka abana Imana ibahe ego Imana ibibuke mwese umukama Imana abane namwe ayo mu byanyu no mu banyu bye